yamushinguriye kuri planete Terre yoba yamutaye ahandi hantu kandi kuko atabera hose icarimwe. Hari igihe namana babwira hari igihe mu Burundi atarahahonyora kandi Imana nishimwe burya umunsi yohonyora aha, ariko gusa abana b'Imana twomunesha muri Yesu Kristo turamushoboye kabisa. Yego kweli. Imana rero icishije muri Salomo, sinovuga ngo Salomo aravuga, oya, icishije muri Salomo ikivuga icabona c'ukuri cayo, isura ifise. Ni mureme ntawe uzogusura imbere y'Imana, nta n'umwe. Imana mu kurema yarishiriyemo isura, umuntu yamuremanye isura icabona. Mu bigize umwana w'umuntu, mubo tumaranye iminsi muri vya vyigwa vya saa 9 kuw'Imana, twariko turiga itanguriro mu gitabo c'itanguriro, itanguriro ry'umuntu. Ubu turacageze ku gice ca 3. Twabonye umuntu yaremwe mu buryo bukomeye, kandi umuntu agizwe n'ibice bitatu. Agizwe n'igice c'umuntu iki tubona, iyi karuto atekewemwo, ariko kandi agizwe n'ubugingo, ivyo bamwe bita umushaha, ivyo bita ame, ariko kandi umuntu agizwe n'impwemu. Ivyo turabisesangura muri ayo miga, duhora tubimanyagura tukaraba, tugaca dusanga umubiri, iyi housing, iyi karuto. Ndaranezerewe cyane, iyi mibiri ni karuto. Karuto kabisa, kurya nyene ishanyagurika niko uwo mubiri umeze, kuko ni karuto yanabumbwe mu ntege nke cyane. Bana w'umuntu ajya yaremwe mu ntege nke cyane, mu mukungugu, sinibumba, umukungugu. Nico gituma nababwiye umwana w'umuntu aguma avungagurika, naho woramba gute, naho kwikomeza gute, ko waremwe mu mukungugu kumuvungagurika usanga waheze. Aho bamwe imishatsi ubiri kwirataruka igenda, hari uwinjiye atagira ubuhanzi bimwe imaze kuguruka, kuko umwana w'umuntu aguma avunguka kugira ngo urangize iminsi yawe. Iyi karuto iheze iminsi. Imana nishimwe, kuko iyi karuto Imana hari iminsi yayishingiye itegerezwa kumara. Umwe wese rero karuto yiwe yarashingiwe iminsi. Nawe kwikomeza gute? Umunsi wo guhera kwa karuto yawe ntubusimba. Nico gituma nabonye abantu birata ubusa. Kwirata umubiri wirata ubusa cyane kabisa, kuko nta numwe yigeze ahitamwo ikaruto atekerwamwo. Wagiye usanga utekeye muri iyo nyene, muri iyo ngufi, muri iyo ndende, muri iyo ntoyi, muri iyo yirabura, uko nyene, kandi nta nakimuhinduka. Ikindi canezereye, nta karuto isa n'iyindi, mugombe murabana, nta numwe asa n'umuntu. Umwe wese ni karuto yiwe, kugira ngo bigaragaze iki? No mu kuzuka uzozuka ariyo karuto nyene uzoyiduzukana, kugira ngo Imana igaragaze ko uwuciriwe urubanza ni wa wundi nyene yabaho mw'isi, kandi uhawe ijuru ni wa wundi nyene yabaho mw'isi. Amen. Pozo havuye haba gukekeranya, ariko uzozuka usa uko nyene, ngo ucirirwe urubanza uruwo nyene. Imana ishimwe. Imana rero mu kurema muri iyo karuto, twabonye iyo karuto ifise amadirisha 5. Amadirisha 5 umuntu acamwo iyo agomba gusohoka hanze. Ndabiroyemo twoca dutera, muzohore muza. Amadirisha amwe ni amaso, yo ni idirisha rimwe. Irindi dirisha n'umunwa, hariyo ururimi, hajya nigo cane cane ruganza iki gice, kugira ngo wumvirize ibintu. Utacumva umunyu hajya ndakubwira uko biba vyagenze.
irindi dirisha n'amatwi, ariko irindi dirisha riri ku mubiri, kumva ikintu, kumva ko hakanye, kumva ko hashushe. Ayo n'amadirisha umuntu acamwo, kandi Imana ishimwe, ayo madirisha kuko aguma yuguruye ku murango araruha. Imana yashinze igihe cyo kuruhuka kw'ayo madirisha. Harabaho igihe ikabwira umuntu ngo niwugare amadirisha, kandi mu kuyugara nta tegeko, utevye ariyugarira. Uzubona mwatanguye kugara, amaso niyatangura, kuko niyakora cane, niyo dirisha rikora cane. Uzubona haheze umwanya Imana iribwiye ati iyugara uruhuke, ndahugira gute, uzusanga wamaze kugara. Amaso atabwira umunwa ngo ugara nawe twagiye kuruhuka, agaca abwira n'amatwi ati ntiwongere kumviriza ikintu ntiwugara, uruhuke ntupfe. Haca hasigara ikintu kimwe, hari ahantu hari umuryango, ari ikindi kintu ni mu mazuru, kuko aho ngo haca ubugingo buguma buvugana n'Imana. Ari wo muryango wa sekreteri, umwanditsi ari muri wewe. Uwo muryango ntiwigera wugagwa, kuko sekreteri atari wawe, ari umwanditsi w'Imana. Niyo uryamye aguma yandika. Nico gituma amazuru ntiyigera afunga. Yo yaca, iyo ibindi bice bimaze kugara, amazuru yo yaca yugurura imiryango neza, kugira ngo avugane n'uwahaye akazi sekreteri. Dusomye rero muri Bibiliya ngo impwemu zacu niwe munyamabanga w'Imana, niwe sekreteri, niwe sura, nico cabona Imana yashize mu muntu ngo gisesa kigashika mu bwigobeko bw'umuntu, kandi ngo yamushizemo isura y'ukuri itabesha itihere. Abandi bokuvugira ibinyoma, ariko impwemu ziri muri wewe ntizizokwagiriza ikinyoma. Ego kabisa. Kubera ko umusekreteri atugara wewe no mw'ijoro, abagiriwe ubuntu n'Imana, iyo hageze mw'ijoro imiryango yose yugaye. Haleluya. Kuko baba bafise double nature, barimo abantu babiri, bagizwe n'umuntu asanzwe n'uwundi muntu w'impwemu. Iyo umuntu w'umubiri yugaye, uw'impwemu aca yugurura amadirisha. Haleluya. Amaso y'impwemu agatangura kuraba, amatwi y'impwemu agatangura kumva, iminwa y'impwemu igatangura kuganira n'Imana. Abo bose sekreteri abariko arandika. Imana nishimwe. Uwo munyamabanga rero afise ubumaro bukomeye cyane. Ubwa mbere, impwemu zo mu muntu ni ikimenyetso cy'uko umuntu akiri muzima. Iyo umuntu akiri muzima aba agihema. Twokwiyumvira aha hariho abaganga, mbega iyo umuntu murabona ibintu bambika ku muntu bakamuha impwemu. Mbaza abaganga bari hano, jewe ntavyo nizi vy'ukuvura, harya impwemu zose ziba zavuye mu muntu? Nyishura umuganga yoba arimwo, yoba yaravyize, azi iyo anatomi. Harya impwemu zose ziba zavuyemwo? Oya. Ntibanavuga ngo kumuha impwemu, bavuga kumwongereza impwemu. Nukuvuga iki? Nk'uko ibindi bice bigwara, na sekreteri aba yatanguye kugenda buke buke,
baba bamuhaye bekiye, ijya ni bekiye y'inkwebo, kugira ngo noneho yandike Imana ni nziza. Ariko hari igihe sekreteri atanguye kugira intege nke, Imana yaciye itanga ubwenge ngo mumufashe kugira yandikire neza. Nico gituma iyo zose zivuyemo baca bambura bijya vyuma kuko ntacyo biba bikimufasha. Sekreteri abatashe iyo amenyesheje ngo ndahejeje igikorwa ca databuja abagiye. Kandi nico gituma iyo avuye mu muntu nta numwe afise ububasha bwo kumusubizayo, kuko yamuhaye misi, yamuhaye akazi, ibimutahanye ngo aruhuke. Oh, haleluya. Niho handitse rya jambo ngo yemwe abasinzirira itiro ry'urupfu, mweho ntimugire ubwoba nk'abatagira ivyizigiro, kuko mweho muba muruhutse. Haruhuka rero sekreteri, umwanditsi abaruhutse. Kubera iki rero ivyo bifitiye iki akamaro umuntu w'Imana? Kamaro ka sekreteri, ubwa mbere impwemu zo mu muntu ni cabona c'ukuri, temweko kirere, icabona c'ukuri. Haje ivyabona vyose si bimwe. Nico gituma no mu majambo y'abacamanza hari abo bita ivyabona n'abo bita amasura. Harya si bimwe, hari amasura hari n'ivyabona. Icabona n'uwiboneye, temwe okirere, ariko isura baraha n'umwanya n'uwavyumvise yabirose mu bundi buryo ariko atabibonye, uwo niwe bita isura. Ariko icabona n'uwiboneye, avuga ngo ivyo ngiye kuvuga niho nari, vyabaye ariho ndi, twari kumwe n'uwo muntu, uwo ni cabona. Impwemu zo mu muntu rero si isura, ni cabona. Izi mpwemu rero ni cabona c'ukuri. Uzusome hariya mu gitabo ca kabiri ca Samweli igice ca 11 uhere ku murongo wa mbere, ucuza kubandanya n'igice ca 12 uhabona Dawidi igihe yakora icaha. Nta wigeze amusura, yaragikoze aca arihorera cane. Abantu gusa bari babimenye n'aba ate, des agents de transmission. Ariko hajya ibintu byose mw'isi birimwo agafindo kadaseruka. Umuate yitwa agent de transmission. Nukuvuga iki? N'umuntu atanga inkuru bibaza ngo ayihashe buja gusa, ayitanga n'ahantu. Umva ni agent de transmission. Hajya ukugendanira ntuzohave wibaza kumenga inkuru zihawe we gusa, arazitanga n'ahantu. Ntuzubure kwicunga ngo ufise umunyamabanga. Nta munyamabanga w'umuntu aba mw'isi, nta munyamabanga ari. Kumenga muce murava cane, vyaramenyekanye. Oya aracabigumije, yarabivuze, kandi bivuge bukewe. Ujya kugendanira bijya ukora byose yarabivuze. Ça va?